iri genekerezo rya 8 ruheshi uko mwaka utashe abarundi turahimbaza umunsi wahariwe gukunda igihugu hamwe no kwibuka imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu umuhisi Nyenicubahiro nkuru nziza twavuze tutanka. Gukunda igihugu ni ingendo itegereza kuranga umurundi wese ahari hose akakivuga neza mu bihe bigoye n'ivyoroshe na cane cane akagikorera neza kandi akanakigwanira bibaye ngombwa no kucigura akacigura. Uno munsi dukoranye tubona neza ko naho atavyama vyerade uno munsi twashobora kuvuga yuko imizirikanye y'abarundi benshi kandi yahindutse twihweje ingene hahindutse bitari bike mu ngendo yacu turavye ingene twiyumvira ingene twavuga ingene twakora mu minsi yahera biraboneka yuko hari ikiriko kirahinduka. Nico gituma mbere ubu turi mu gihe tubaza tuti hari habuze iki kugira ngo iyo tumaze kubona icari kibuze tuca tumenya ico twitwararika. Hari habuze iki? Turavye umuntu akunda igihugu ibimuranga, umuntu akunda igihugu aranga ubwa mbere no kwashira imbere inyungu n'ineza ya bose kurusha inyungu ziwe. Ukunda igihugu aracihebera akabona ko arico kiri imbere inyungu ziwe. Ukunda igihugu kandi bibonekera ku kuntu yubaha inzego z'igihugu n'amategeko, kuko inzego z'igihugu zigoyagoya n'igihugu kuko kirabirwa kongera inzego zikora n'igihugu bica bigenda nabi. Abantu batemera inzego nabi nyuma ico gihugu bakibona yuko ataco kimaze, aho twabirabira no miryango yacu. Gukunda igihugu ibikuranga biraboneka ko aho uri hose ugira akaranga ko kwerekana kuri muri ico gihugu. Rero uno munsi turiko turaraba ego nivyo hariho abimizirikanye itarikangura mugabo beshi yarikanguye. Aha amwebwe muri indongozi z'igihugu aha muvuye ngaha muvuga muti ubu umuzirikanyi wacu wakanuye burya umwe ruvi bukuru gakwira igihugu cyose. Igihugu cyose byoca bigenda neza. Umuntu rero ubu dusigaye twibaza vyavuye kuki kugira ngo ico vyavuye ko ntigize gisubire kuba. Uravye abakera barakunda Burundi cyane, barabukunda n'ikimenyamenya umuntu abuvogere yavuye inyuma bose baja ku rugamba. Mwana ndavyiyumvira abasoda n'abapolisi ngira ngo nibo boshobora kuvyiyumvira uno munsi. Mwiyumviriye ingene komandema y'urugamba yagenda kiriya gihe, nta mabarabara yari, abantu babaho basanzaye. Jema niyumvira nk'ingene nkarumariza yaciye hari yepfo inyanza rake hanyuma abarundi bagahamagarana bati tumugwanye. Ukiyumvira abadagi ingene baje, burya abadagi bagiye kwinjirira abamisiyoneri bagiye kwinjirira umuyaga bwa mbere babanje kwinjirira hariya nyene inyanza rake Rumonge, barabagwanya gushika basubira inyuma baza kora ingene binjirira hari imisugi. Urabona baje naho bagashika Bujumbura bakavuga batagira bashikira umwami abarundi bose baragwanya. Je muranja niyumvira ubwo iyo komandema yari hari kera uno munsi byokunda kandi uno munsi hari ibintu byinshi bituma twokwegerana. Kera bumva umwe wese individuellement yari ingabo y'igihugu. Turavye nka Bihome nta muntu agiye kumwigisha ati
erega umwami agira apfe tujya dutoremo umwamwigura wenyene en personne yarabonye yuko kubura umwami mu gihugu ubujakaye ubupfuye igihugu kitagira ubutegetsi kiba kigiye aravuga ati jewe ndemeye abari jemfa mu kibanza c'umwami nta nama bagiye barinze kuja byerekana ko umurundi wese ugiti ciwe yarakunda igihugu agakunda inzego nta numwe atakunda igihugu ngo akunda inzego uno munsi rero ukimvira uti none turitse kwiga gukunda igihugu kwigisha umuntu ukunda igihugu ciwe niho ko kwigisha umwana ukamwigisha gukunda ibere rya nyina kera muribuka kugira ngo dusonere n'ibintu bidukikije bakubwiye bati umuserebanyi uwishe ngo nyoka acika amabere wacu uwutinya kuko urumva ko umutima usanzwe ukunda umuvyeyi ugakunda umuryango igihugu rero kugikunda nta muntu n'umwe yarakwiye kuvyiga gukunda igihugu mu bisanzwe uvuka ugikunda mwarabonye mu makritere bavuze ngo icambere ko twashyizeho plan stratégique iyo kugira ngo cadre macroéconomique imere neza icya kabiri bavuze bati politique ya discipline budgétaire none discipline budgétaire ni bande si mwebwe nyene amahera nasohoka agiye gukora ikintu ugifotore na appareil photo uti eheje amahera yasohotse ngiki nico nakoze muze murabe yuko kuri wasase economique bunyene mutaza muyibona iri kuraduga kubera iki bande mwebwe mugabo no munsi ntavyo mwari muzi ko ari mwebwe mutuma PIB iduga umenga mwebwe mwarabanyabiro uno munsi rero vous incitez le peuple à travailler mwebwe murabakomanda umwe wese avuye hasi ibintu bigende neza dukosome make ibi by'amadepase tubavuga tuti amadepase tuyagabanye ahubwo tuzana ibintu bigwiza umwimbo muzoca musanga ibintu byamaze gutera imbere inama si programme inama ijya si programme ni ikivuye mu nama ni ukuvuga inama uyikora ushaka gukora ikintu icyo dukeneye ni kiriya si uvuga ngo nagize amanama menshi nzabona ngo inama izi zizoba zakozwe ngo seminaire c'est quoi seminaire ikorwa kugira ngo muje gukora kijya atari ikorwa kugira ngo mwige strategy yo gukora kijya nico dukeneye ntidukeneye ngo wagize amanama ivyo no muri programme ntunabishiramo ikiri twomenya nuko umushahara duhembwa ari pour faire quelque chose nuva tuyavuga robije uvuze uti dushaka development agricole abakora muri iyo secteur agricole bose bahembwa ije yose ni budget ya development agricole warahembwa utakoze ntuwa wakoze le patriotisme c'est ça mwebwe muri mboneza aho mwicaye hose ni mu imboneza tugarukana yo esprit yo kwiyumvirira igihugu nimusubire kwiyumvirira mwebwe mwiyumvirira igihugu gusa uyumvira ibintu bishobora gushika mu myaka 10 iza nk'ubu wewe muri biro yawe muri kiya gisata urongoye wiyumvira ico gisata mu myaka 10 iza ingere kizoba cyahinduye Burundi uguma wiyumvira kantu ko ingaruka yako scenario kandi n'abana banyu mukabigisha kuva bakiri batowe iyi de concentration n'umugambi uzotuma Burundi butera imbere kuko muzosanga intara zose ziriko ziduga integralement hanyuma ico no bahanura mwemere tuje gukorera hari ya ruguru hari ibintu bimwe abantu bafata minenegwe mugabo bifise ingaruka nziza cyane ingaruka mbi mugoye murezona rero erega muze murabwira nabandi ivyo mwiyumviye ikirero cyo kwigana tukivemo aho twapfiriye mwahumvise naho twapfiriye umwe wese agende kwiga ingena ava muri rujya ruhombo atakibakoze twese twiyarumonize dukuremo ijya esheke duce tuduga birashoboka amwoko imyaka 5 gusa mwashaka kuza mubona fite ya esheke yose twayikuyeyo umwe wese arabayeho mu buzima bwiwe